Hello mugire umunsi wa Mungu mwiza n'ibihe vyiza ndabaye kazi kuri Web TV turabehamwe amakuru nkino giro uravuga igene no kwisimenyesha amakuru bitandukanye uyu munsi genekezo ya 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 amakuru yacu kaduhere kukimenyesha amakuru Sport Extra mu gihugu ca Tanzania kitubgereye ko Fiston Abdulrazak yamaze gutangura imyimenyerezo yiwe ya mbere mu Yanga Africans ariko gusinyamwo amezi 6 mwana Sport yo yagarutse ku rukino ruza guhuza Simba na TP Mazembe uyu munsi saa 10 mu nkino za Simba Super Cup zateguwe n'umugwi wa Simba mu rwego rwo kwitegurira amatsindi ya CAF Champions League. Sport yongeye kugaruka ku rukino nyene rwa Yanga rwa Simba na TP Mazembe rutubwira ati urashaka umunezero ingura burukino rwa Yanga na TP Mazembe mbwiye hagarutse no kuri Fiston Abdulrazak nyene mu gihe nikimenyesha makuru mu michezo cyagarutse kuri Simba na TP Mazembe uyu munsi mu byukuri avuga bati biza ko bitoroshe mu gihe na Muzalendo Sport bose bagarutse ku rukino rwa Simba Sport Club na Tupuisa Mazembe uyu munsi isaha 10 mu masaha yo muri Tanzania akaba ari rukino toroshe ari inkino za Simba Super Cup zateguwe na Simba bwo kwitegurira inkino za CAF Champions League za group stage bagiye kwinjiramo. Tuce tumena nk'ababandanyiriza kubakinyi bangahe wacu nyene Indashimiye Yusuf Nyanga amaze iminsi avugwa akaba rero transfer yiwe mu by'ukuri no bikirimwe insinga isoko ry'igura n'igushika baza kugagwa uyu munsi saa 6 z'ijoro ku mugani wa Buraya akaba abantu benshi bashaka kumenya ahantu ivyiwe bigeze mu by'ukuri byatangwe yifuzo n'imigwa atari mike mu minsi nk'itatu ine iheze yamara avuga mu Galatasaray muri Turkiya nyene ariko inkuru meje gusoma ubunyene itubwira yuko umugwi wa Galatasaray utumvikanye no mu Nyange akinira wa Yeni Malatya Sport sinzi ukuntu acengwa kwindi inkuru ivuga yuko Ndashimiye Yusuf Nyange ashobora kuja mu wundi mugongo muri Turkiya nyene witwa Istanbul Basaksehir ngira murawuzi mu minsi zari muri Champions League wari mu itsinda rimwe Paris Saint-Germain na Manchester United hamwe na Leipzig muravyibuka yuko unafise n'umumenyereza wa kabiri yigeze kugira iviva ngo shingiye kurwa muravyibuka mu minsi yeze yaravuze cyane akaba ari uwo mugwi nawo uriwo uyobora urutonde rw'imigishora kwegukana Ndashimiye Yusuf Nyange mu masaha 10 hasigaye kugeza ko yigira n'igurisha muri Turkiya no mu kugana wa Buraya muri rusange igiugagwe akaba ari mugwi wa Galatasaray bitakoze ko vyumvikana na ni Malatya Sport nkuko ndabisomye ariko ibintu vyose tuzakumenya umunsi saa 6 z'ijoro ariko ubu byo twabamenye nuko umugwi wa Istanbul Basaksehir uri mu migwi mu vy'ukuri uyoboye urutonde rw'imigishora kwegukana Ndashimiye Yusuf Nyange muri uku kwezi kwa mbere ariko naho witabira Champions League mu uyu mwaka ugatahira amatsinda ari ukaba nawo natwe ikombe cyo mwaka uheze iyi sezo bayitanguye nayo mu vy'ukuri naravye ku rutonde sangiri mu kibanza cya 15 mu 2021 mu nkino 20 mu vy'ukuri uyu muguri mu kibanza cya 15 umva uko uri hasi ugereranije na Galatasaray mu kibanza cya 3 cyangwa ugereranije mu Nyanga asanzwe akinira uri mu kibanza c'9 sinzi yuko yobateye intambwe ije nyuma ugiyemwo kuko biraboneka kuri hasi cyane bivana gusa n'amahitamwo yiwe byose tuzakumenya umunsi saa 6 z'ijoro isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi rimaze kugagwa mu vy'ukuri tuje tubananiza nganye ku mugani wa Afrika inkino za CAF plito za CHAN zabanaje mu ijoro rya keye akore mu vy'ukuri imigwi nka Maligue Geneze yakatike ya kimwe cya kabiri itsinda umugwi wa Congo Brazzaville kuri penalties 5 kuri zinyene no kunganya ubusa mu bundi mu gihe umugwi wa Cameroon na Rustic nyuma kutsinda Congo RDC ibitsindo mu vy'ukuri biri muri kimwe akaba ari iyo migwi Cameroon na Mali bazoca bahora muri kimwe cya kabiri mu gihe uyu munsi haza kuba inkino z'u Rwanda na Guinea mu gihe Maroc zo gutana mu mutwe na Zambia citumenye yindi migwi ibiri zoja muri kimwe cya kabiri gishira icanyuma muri CHAN irabera mu gihugu cya Cameroon i Douala. Marika mu gihugu cya Spain tubwira ati Real Madrid keneye impinduka nimenya uwo mugutsindiwe mu vy'ukuri muhira kuri Alfredo Di Stefano Stadium na Levante muri La Liga ibisindo biri muri kimwe batubwira bati nyama yo kusezererwa muri Super Copa ya Espagne na La Liga mu vy'ukuri babanije gutakaza amahigo yo kuyegukana atabaga bamaze gutsindwa inkino zine plutôt 5 za La Liga mw'iyi sezo mu gihe
zingana mu vy'ukuri nizo batsinzwe muri sazo yose iheruka, bavuga bati umugwi urimo uraba mu bihe bibi ukeneye impinduka. Ikimenyesha makuru Mundo Deportivo naco kitubwira kiti mu vy'ukuri mu gwa Real Madrid bandanije guhura n'ibibazo, ati Barcelona yatsindiye umunsi Atletico Bilbao uza kucuca ko Real Madrid ati umugwi ubandanije kwigeza nabi cyane nyuma yo gutsindwa na Levante yisanze muhira ibitsindo 2-1. Ikimenyesha makuru Diario Sport kitubwira kiti Sanki Real Madrid yanyereye iragwa yagirirwa hasi mu nyanja mu vy'ukuri, ati gikombe cyari gabandanya mu vy'ukuri kugitakaza. Ati uyu mugwi wa Real Madrid wahekarata mu vy'ukuri tukura ku munota w'8 gusa nyaho Varias Chekinze sanga umugabo mu vy'ukuri Eden Militao yakoze ikosa. Ati uyu mugwi mu vy'ukuri bananje kura n'ibibazo, ati bacurushwa na Atletico Madrid amanota 7 mu gihe Real Madrid gifise inkino mu vy'ukuri 2 utarakina no ko Real Madrid bibandanije kwanka. Akaba n'ikimenyesha makuru AS arije cyagace mu vy'ukuri kitubwira kiti uyu mugwi wacu wa Madrid bibandanije kwanka. Korea Hidden Sport mu gihugu cy'Ubushinwa tubwira ati Juventus mu vy'ukuri yagarutse nyuma yo gutsinda mu Sampdoria ibitsindo 2 mu busa n'ibitsindo vya Federico Chiesa n'igisino ca Aaron Ramsey. Ati mu vy'ukuri bandanya kwigenza neza mu gihe bagarutse no ku ntsinzi ya Inter Domira yemera tsinda mu vy'ukuri umugwi wa Benevento ibitsindo 4 mu gihe nase yemera tsinda umugwi wa Bologna ibitsindo 2 muri kimwe yabanije ku rutonde mu vy'ukuri rwa mbere rwa Championnat de Serie A iyoboye mu kikurikiwe n'umugwi wa Inter Domira mu gihe Juventus abandanya kuyisiga uko niyi migwi y'imirango vy'ukuri tarimwo iratakaza. Tutto Sport nayo tubwira ati Juventus yasinze Sampdoria atarike bananje gusigwa n'imigwi ya Inter Domira na Arsenal ko nayo yabananje kwigenza neza. Tutto Sport nayo tubwira ati mu vy'ukuri imigwi y'Imilan nta mugambi ifise mu vy'ukuri yo guhagarara, inatubwira yuko Chiesa afasha Juventus kwigenza neza mu vy'ukuri ayifasha kuronka mu vy'ukuri intsinzi batsinda Sampdoria ibitsindo 2-0. Ikimenyesha makuru cyo mu gihugu c'Ubwongereza Daily Star kitubwira kiti Manchester United ifise ubwoba buteye ubwoba mu vy'ukuri bwo kugwanira igikombe ca championnat. Akaba ari nyuma yaho uyu mugunganirije n'umugwi wa Arsenal busa mu bundi Emirates Stadium, akaba ari mani mu vy'ukuri ikizere cy'igikombe kibandanya kuyoyoka kuko irushwa na Manchester City amanota 3 mu gihe Manchester City ifise mu vy'ukuri n'urukino mu vy'ukuri tarakina. Ikaba kimesha kurukina tubwira ko Virgil van Dijk atanguye mu vy'ukuri gukora mu imyimenyerezo ashobora kugaruka imbere yo sezo irangira. Bakina tubwira yuko Harry Kane nyuma yo kugira imvune mu rukino Liverpool yakinye na Tottenham ikizere kibandanya kugaruka cuko mu vy'ukuri umugabo ashobora kugaruka mu misi iri imbere akazokina igikombe ca Elo. Daily Express nagaze kuri Virgil van Dijk inagana no kurukino rwahuje Arsenal na Manchester United. Ikimenyesha makuru Daily Telegraph nanje kitubwira kiti mu vy'ukuri United vyase ati organization shikari mara babazwa n'umugwi wa United ati wongeye kunganya ubusa mu bundi numwe mu gikomeye ku mugane mu vy'ukuri mu gihugu c'Ubwongereza. Ati vyase ko yivana imbere ya Arsenal, akaba ari yanganije ubusa muri na Liverpool, nganya ubusa muri na Chelsea, nganya ubusa muri na Manchester City, ikaba yanganije ubusa muri kandi na Arsenal mu vy'ukuri. Akaba rero mu vy'ukuri umugwi wa Man ubandanya gucanga abantu bavuga ati none umugwi mu vy'ukuri ritare gutwara Premier League ko biba ko forme zitaguma hamwe. Akaba kimenyesha ko cyagarutse no kuri Tomato Check tubwira kiti mu bintu byo kumenyereza uriyerekana ivyuzi cyangwa kirukanwa. Abandi kimenyesha makuru Metro cyagarutse kuri United kitubwira kiti mu vy'ukuri bibandanije kwanka Nsani Desani naye yagarutse ku rukino rwa United itubwira ati nta kizire gihari kuri United. Akaba bimenyesha ko byose bitandukanye mu gihugu c'Ubwongereza yagarutse kuri United. Akaba n'ikimenyesha ko Daily Mail cyagarutse ko kinagaruka kino Man City remera tsinda umugwi mu vy'ukuri wa Sheffield igitsinde kimwe mu busa. Akaba ari Man City bandanije kuzisiga, akaba mu vy'ukuri bitoroshe muri Premier League title race. Abantu bacibaza iyi Premier League y'uyu mwaka mu vy'ukuri izokwerekera.
guys tumeze nk'abaca mu makuru ya transfer aba yazindutse avugwa hirya no hino ikimenyesha makuru de Mila kitubwira yuko umugwi mu vy'ukuri wa Real Madrid wizeye yuko Sergio Ramos azoyiva nyuma yaho tamaha amasezerano yipfuza akaba ari umwugariro wa Real Madrid umunya Espagne imyaka 34 hanyuma ari yipfuza n'imigwi atari mikirimo Paris Saint-Germain akaba ari n'umugwi wa Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza winjiye mu vy'ukuri mu rugamba rwo gushaka captain wa Real Madrid Sergio Ramos ikimenyesha makuru de Mail kitubwira yuko umwugariro ku ruhande rw'iburyo wa Tottenham Serge Aurier uyu mugabo mu vy'ukuri ashobora kuva muri Tottenham nyuma yaho asimburiwe mu gice cya mbere ku rukino rwa Liverpool kuwa kane muri bakako Liverpool yatsinze Tottenham ibitsindo mu by'ukuri 3-1 akamuga basimbuye mu gice cya mbere bakavuga yuko impamvu yasimbuwe ari uko bageze muri dressing room ya abakinyi ba Tottenham bashwanye n'umumenyereza wabo Jose Mourinho hakaba ibintu vy'akajagari nk'uko bicaye ngoma ko Sergio Aurier yasimbugwa ariko ikintu cace kituma umugabo mu vy'ukuri ashobora kwirukana mu Tottenham nuko yaciye ava ku kibuga aritahira areka kugumana n'abandi bakinyi aca aritahira akaba umugabo yari ashobora kwirukana mu Tottenham akaba rero imigwi nka Paris Saint-Germain mu vy'ukuri ashobora kuca ayerekezamo kuko Mauricio Pochettino yari yaramuze muri Tottenham ari muri Paris Saint-Germain akaba umugabo ashobora kuca yisubirira muri Paris Saint-Germain mande makuru asemera yifuza gusinyisha myugariro wa Manchester United Diogo Dalot ku 15 mu vy'ukuri z'amapaundi akaba mu vy'ukuri abantu barindiriye bakareba yuko uyu myugariro asemereye umuronka mu kamyo gasanzwe wikina nk'inizi nyamani asemerika bishaka kumusinyisha ku buryo buhoraho Arsenal ngo rimwe rifuza myugariro mu vy'ukuri wa Crystal Palace Patrick Van Aanholt akaba yasineve kacira kino mukinyi muri kwezi kwa mbere nyuma yo kuronka Martin Odegaard Liverpool ngimiri yifuza gusinyisha myugariro wa Arsenal Kylian Mustafi nyuma yaho mu vy'ukuri Liverpool bandanje gura n'ibibazo akaba Klopp yavuze yuko nyuma yuko imbere yuko isoko ry'igura n'igurisha ryugagwa uyu munsi sasa z'ijoro bazagerageza gusinyisha myugariro ko yacuyendereye yuko ari uwo myugariro baza gusinyisha akaba Man City yitesheje amahigo yo gusinyisha myugariro umusatizi wabo wa Kera Dinzeko nyuma yaho arangije amasezerano n'umugwi wa AS Roma akaba ari yavuze ati reka nsubire muri Man City ariko Man City akamubwira ati nta kundi gumaho uri turiteguye mu vy'ukuri gukoresha Gabriel Jesus na Kun Aguero akaba ari guys myandi makuru reka turangirize kuri iyi nkuru ikemenyesha makuru El Mundo akaba ari inkuru irimo iravugisha imenyesha makuru bitari bikegena no ku isi akaba ari inkuru yerekanya amahera Leo Messi kontra Leo Messi yasinye muri 2017 igihe yasinye yongereza amasezerano muri FC Barcelona y'imyaka 4 iyi kontra yiwe akaba ari ukwihagaze akaba yasinye kontra y'imiliyoni amajana 555 n'ibihumbi amajana 297 n'amayero amajana 619 mu myaka 4 aya akaba ariyo mahera azohembwa mu myaka yahembwa mu myaka 4 kuva 2017 gushika uyu mwezi wa 2021 imiliyoni amajana 555 guys z'amayero akaba ahembwa imiliyoni 118 z'amayero kuri sezo imwe guteranya yandi ashobora guhinduka y'utuntu duhimbaza musi n'utundi akaba yahawe imiliyoni 115 z'amayero zuko yemeye gusinya kontra zo kumusura ati warakoze kwemera gusinya kontra yacu akaba yaciye habwa n'izindi 77 z'amayero n'ibihumbi 129 zuko yase kuwahemukira akaba amaze iyo myaka yose muri FC Barcelona baba we akaba ari inkuru imwe avugisha abantu batari bake bavuga bati nivyo FC Barcelona iri mu bibazo by'ubutunzi ati impamvu iraboneka akaba ari Leo Messi arimwe arakonsoma FC Barcelona mahera mu vy'ukuri hatagira ingano akaba ari mu vy'ukuri umugwi uvuga ati hariho n'abavuga ati nibamurekure barabe yuko uyu mutwaro w'amahera barimo barariha Messi mu vy'ukuri wobavako bakavuga yuko iyo kontra ari mu makontra y'ibihe vyose canke azimvye yumu sportif ari wose bakuri yisi tusema ba basket ba handball aba box iyi ni kontra ya mbere zimvye mu mateka mupira amaguru gushika uyu munsi baba we imiliyoni amajana 555 mu myaka 4 imiliyoni 138 z'amayero kuri sezo imiliyoni 115 zo kwemera gusinya amasezerano imiliyoni 77 zo kudahemuka guys mugire ibihe vyiza murakoze.